ubundi muntu ushaka kwitangira ni mama wanje. Ni mama wawe? Ego. Ni wowe kwitangira? Ego. Cyakunani. Nanje bakankuramo. Ninde undi muntu wokunda ukamuha ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Dukuyemwo Imana tugakuramwo nawe mugenzi wawe. Nawe ukikuramo? Naje nkikuramo. Ni mukunzi wanje. Voilà, agito. Ikibazo kigira kabiri. Ngomba mvuga ya mungane uci bisubiramo uko nabivuze. Sivyo? Tizonge uzigize inzuzi. La. Umukunzi wanje. Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening, Ibibaye naho muhereye. This is Bella Shaka once again kuri micro za Roy TV. Je vous aime beaucoup. Uno munsi ndabazaniye iyindi quiz. Just imagine where are we? Turi kuri PAF niyo tugomba dukoreye. Je vous aime. Abatarakora s'abonner, mugire subscribe, mugire like, mugire share, ariyo partage. Je vous aime beaucoup. Then let us begin. Muye n'umuntu wa mbere, the first person. Tugomba dukorane. Ego. Ni sawa? Ni sawa. Meze neza? Meze neza. Muri bande? Nitwa Prosper Niyonzima. Sanzwe ndi mu psychologue mu byo nize muri kaminuza y'u Burundi. Mugabo nk'abandi mu entrepreneur mu byo nahise mu gukora nk'umu jeune créateur d'emploi. Okay, nshaka dukorane, hari tubaze ngomba ndababaze dukeya kugira ngo tube turunguranye ubwenge. Hama ni ibibazo bine. Ikibazo cya nyuma ugitoye uzoba utsindiye 10,000 ndayafise ugenda yatwaye. Uri tayari? Sawa. Ikibazo cya mbere mbe ndakubaze uri umukristo? Yego ndi umukristo. Sawa. Ikibazo cya mbere ngomba ndakubaze gifatiye kuri Bible, kuri Bibiliya. Okay. Ijambo ry'Imana oya kirasanzwe vraiment nawe uracyuma ntago ari mirongo yo ku mutwe oya nukuvuga ijambo ry'Imana ritubwira duti ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda sivyo none dukuyemwo Imana sipoza ko genda umugenzi wawe dukuremo Imana dukuremo nawe dukuremo nanje ninde undi muntu wokunda ukamwitangira ukamuha ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Ubundi muntu ushaka kwitangira ni mama wanje. Ni mama wawe? Ego. Ni wowe kwitangira? Ego. Cyakunani. Gusa ntacyo umva twafatiye kuri Bibiliya kujambo rukundo muga ntacyo. Ikibazo cya kabiri ngomba mvuge amungane uyasubire mu nyarusa nkuko ngomba ndabivuge. Tizonge uzugize inzuzi. Tizonge uzugize inzuzi. Tizonge uzugize inzuzi. Tizonge uzugize inzuzi. Adingayije gato ya mugabo wagerageje. Ikibazo cya gatatu ndakubaze wambaye ibirato bisa gute? Nambaye ibirato byirabura birimo ibara ryera. Aritoye. Ikibazo cya nyuma ngoma ndakubaze ikiro kimwe cy'ubufu n'ikiro kimwe cy'amabuye n'ikihe kiremereye? Ikiro kimwe cy'ubufu n'ikiro kimwe cy'amabuye biremereye kumwe kuko n'ikiro kimwe. Akoze cyane uragitoye. Hama kanyuma rero ugatoye uza gutsindira 10,000 kari akorero na kaju nakantu nyene kari ku ruhande ugatoye 10,000 uzoba zitwaye sivyo? Wewe uri umusabone wo kuri Roy TV? Oya. Tari umusabone nyene nta kundi. Ya uri umusabone bari kukinyereka muri telefone atiraba kuri YouTube cyangwa Facebook ndo umusabone. Iyi rero ni Roy TV. Namutari umusabone wacugira subscribe ukaza dukurikirana kugira ngo nejo twahurira n'ahandi hantu kuko imisi yose tuko turakora quiz. Tuzatubaza ico kibazo cy'aba subscribers. Uri umusabone uno musitwazanye 10,000 ariko tushobora no gufata 20,000 cyangwa 50,000 ça dépend. Rero muze murabitwareka kugira subscribe pana gusa kudukurikirana uko nyene mube abasabone. Merci. Hama ninde muntu wifuza kuramutsa nk'umusheri wawe cyangwa mama wawe numvise gukunda cyane mama wawe wo muramutsa none? Bien, ndaramukije bwa mbere mama wanje. Hama ndaramukije na madamu wanje n'umwana wanje
imfura. Mama, madame na bebe baramukije cyane, babafise ku mutima. Nanje ndabaramukije, ndabafise ku mutima. Merci. Ni sawa. Sawa ndashe. Urameze neza? Cyane gose. Witwa nde? Ndayizeriye Eric alias Muyaga. Eric, ishapo imwe ugurisha ngahe? Ishapo nkawe kubera uri umudada mwiza. Cyenda guha kuri make ku 3,000 yonyene. 3,000 byonyene ngo ni make, ayo ni menshi nayo noronka. Ayo ni menshi. Babandi baraguha. Okay, ngo maronda kubaze utubazo 4 akanyuma kari ku ruhande ka 5. Ugatoye ugenda utwaye amafaranga. Nuko ibindi byo kunanira ko kukagatora ugenda yatwaye vraiment. Ikibazo cya mbere, wowe nuri umukiriso? Cyane gose. Okay, ngo maronda kubaze akabazo ko muri Bibiliya sivyo? Bo ijambo ry'Imana rivuga riti ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda, ukunde Imana yawe n'umutima wawe wose, wongere donc ukunde na mugenzi wawe nkuko wikunda. None dukuyemwe Imana tugakuramwo na wewe, dusipoze ko jewe ndi mugenzi wawe nanje bakankuramo, ninde undi muntu wokunda ukamuha ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Dukuyemwo Imana tugakuramwo nawe mugenzi wawe, nawe ukikuramo. Naje nkikuramo n'umukunzi wanje. Voilà, agito. Ikibazo kigira kabiri, ngomba mvuga ya mungane ucubisubiramo uko nabivuze sivyo? Tizonge uzigize inzuzi. Tizonge uzigize inzuzi. Ndidinganya gatoya. Ikibazo cya 3, ikiro kimwe cy'ubufu n'ikiro kimwe cy'amabuye ni kihe kiremereye? Ikiro kimwe cy'ubufu n'ikiro kimwe cy'amabuye byose biranganya ibiro. Urakoze cyane urabitoye. Ikibazo rero cya 4, uno munsi wambaye ibirato bisa gute? No munsi nambaye ibirato byera, nkambara ibirato bifise n'utubara tugize ducangatsanze twirabura. Yambaye ibirato byera ngo n'utubara ngo twirabura ngo kutashize mu dutukura. Urumva nawe ntavyo wibuka neza. Akabazo rero kanyuma sivyo? Wewe uri umusabone wa Roy TV? Si ni jambere ndayimenye ariko nobaho. Olala, ni jambere uyimenye nayo waruzi sivyo? Pole sana. Yaba wayimenye kare wari kubura umusabone, ariko rero biragoye kubera amafaranga ntiyatsindiye kwa nuri umusabone, ariko cugenda ube sabone sivyo? Ugende kuri YouTube, ugende Instagram na Facebook ucuba umusabone kugira ngo nitwahura kandi nzogoma ndakurondera duhure. Tumaze guhura nzo nafise 50 uzogenda ubitwaye sivyo? Ariko kandi courage, ndoza ndagusherere ishapo imwe uzocumereza yera. Yera urayikunda? Ndayikunda. Naye ndakunda kuba ndazifise nizo batangura kugura hakiri kare. Sasa urakoze cyane, Imana igufashe udandaze neza uno munsi wunguke ukubera umugisha. Sa merci. Ramusa umukunzi, urafise umukunzi? Okay, muramusa. Ndakora mukije seri wanje, umukunzi wanje nkunda cyane ariwe Cynthia Akimana. Cynthia Akimana, aho uri hose umukunzi wawe arakora mukije aragukunda, ariko nanje ndagukunda nuko nakuzi. Sawa, umunsi mwiza rero. Murakoze. Namwe muheza gigo. Sawa. Cyane. Ni sawa? Ni sawa. Umeze neza? Ni bo. Witwa nde? Ramadan. Ramadan, ndabona uraberewe kweli. Sana ntumbona. None waruri mu biki wariko uratembera cyane? Niko najipitapitia uko. Sanga ugiye kuresha? No kuresha si byahungu na. So Ramadan. Nashaka mbogenda umukozi wo kuri Roy TV, nkora mu kumenyesha amakuru no gukora ibindi bitandukanye. Rero nshaka mbenda ko tubazo dukeya gusa nyene turi simple kugira ngo niwa dutora nk'akabazo kanyuma rero ugatoye utana amafaranga 10,000. Nta kibazo. Sawa. Akabazo ka mbere, mbega ndakubaze ntaragatangura, wowe uri umukirisi? Mimi? Oya. Kandi mengura kundi Giswahili? Vyose je ndabikunda. Okay. Gusa nyene ifu ko dukoresha ururimi rw'iwacu. Okay, merci beaucoup. Hama akabazo rero ka mbere, Ramadan twisunze Bibiliya sivyo? Bibiliya yera
Imana iratubwira ati dukunda Imana yacu n'umutima wose n'ubwenge bwose n'inkomezi zose kandi ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Rero Ramada dufate yuko genda umugenzi wawe dukuyemwo Imana tugakuramwo nawe tugakuramo nanje mugenzi wawe, nuhe undi muntu wokunda ukamuha ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Umukunzi wanje agitoye. Ikibazo cya kabiri ngoma mvuga mu ngane uyasubiremwo uko ndabivuga nawe bari kubivuga. Tizonge uzugize inzuzi. Subiramo numve neza sinatawe. Tizonge uzugize inzuzi. Subiramo. Tizonge uzugize inzuzi. Tizongize Akabazo ka kane sivyo? Akabazo ka kane Ramadan. Ego Ramadan. Uno musi wambaye ibirato bisa gute? Nambaye papa. Bisa gute? Ariko amabara yera. Kazirabura. Okay, uragitoye. Akanyuma rero ukagatora ushugenda utwaye. Mbega wowe uri umusabone wo kuri Roy TV? Apana. Ntago uri umusabone? None umva atagucize. Umviza rero ndakwigisha umugambi. Shugenda kuri YouTube. Urakoresha YouTube? Sinjoye sinayona. Voilà. Ugende kuri YouTube wandike Roy TV Burundi. Bacha bakuzanira ibiganiro byose ucubona ni logo urayibona. Hamuca ugira subscribe. Wongera uje no kuri Facebook wandike uko nyene ugire subscribe. Sivyo hama ibiganiro uzozura partage n'abandi bayibone sivyo. Nitwahura uzosanga tuko tubikoresha ibihumbi 200 uwagize umuntu yagize sabone. None wavuze ko ufise umukunzi? Ndamufise nyane. Muramutse rero. Hello shelo wanje aho uri hose ndibaza uranyumva nubwo utambona. Okay. Aho uri hose ndakuramukije. Mbega uba waramutse gute ubu aho ugeze izi saha umeze gute? Kamba umeze neza nanje nibo ndashima. Okay. Musi mwiza. Niye kutamwibukije ko mukunda. Kumukunda singomwa ndabivuge ababizi. None yitwa nde? Iteriteka nda usanga ufise benshi? Apana. Azakuvumbuye? Mfise umwe vraiment. Iteriteka umviriza rero. Iteriteka Aline. Iteriteka Aline umvise gukunzwe. Aragukunda vraiment abivuze amahanga yose abibona isi yose ibibona. Ariko nanje ndagukunda nubwo nakuzi. Oya nkunda Aline. Sawa rero urakoze cyane. Ndakubaza akabazo kamwe. Ego. Wamfasha kuko wafashe ukanyandikira kaya kajambo wambwiye Roy TV. Okay. Acha nikuonyeshe. Okay. Muri recherche wandika ni Roy TV. Ucuraba kuri YouTube, Facebook na Instagram. Uzobikurikirana? Uzoca wibona? Ngoca nibona. Sawa umusi mwiza. Bite umeze neza? Sawa ni sawa. Witwa nde? Nitwa Robert. Robert. Bojewe ndumenyesha makuru kuri Roy TV. Nashaka turayaga gatoya ndakwibariza utubazo ukabitora. Nakabazo kanyuma rero kari ku ruhande. Nsanze ari yego, nkabiraba nkasanga ni yego. Ucugenda utwaya n'amafaranga. Yego. Nta kibazo. Uri tayari? Yego. Sawa. Akabazo ka mbere. Nizere ko uri umukiristo? Yego. Sawa. Ijambo ry'Imana ridusaba gukunda Imana yacu n'umutima wacu wose n'inkomezi n'ubwenge bwose. Kandi rikadusaba ukunde mugenzi wawe nkuko nawe wikunda. Sawa. None dukuyemwo Imana tugakuramwo wewe nanje dufate ko n'umugenzi wawe. Ninde undi muntu iyo basigaye wokunda ukamuha ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Mama. Mama wawe? No ubuzima bwawe bukabubwiwiwe? Yego. Oya kako nani?
ikibazo cya kabiri naco ngomba mvuga iryungane urisubiremo nkuko ndarivuga tizonge uzugize inzuzi tizonge uzugize inzuzi tizonge uzugize inzuzi biriza ubivuge nkuko ndabivuze tizonge uzugize inzuzi tizonge uzugize inzuzi mba wadidinganyije gato mugabo wagerageje ikibazo cya gatatu mbwira uno munsi waje wambaye ibirato bisa gute mbo naje nambaye ibirato bisanga vyera bisanga gris ni novuga bisanga ikivuvu biracanze white na chocolat. Okay. Maga nta white mbonamo jaune. Wavuze white na chocolat. Oya vyagucanze gato ntaco sivyo oya ntangorane. Mbo ikibazo rero cya kane. Ikiro kimwe cy'ubufu n'ikiro kimwe cy'amabuye nikiye kiremeye gusumba ikindi. Kiro kimwe c'ubufu n'ikiro kimwe c'amabuye ikiremereye gusumba ibindi nibazo ko ari amabuye c'amabuye. Oya ntacyo cyakunaniye ikibazo rero cyanyuma ngoma ndakubaza ikibazo ninasanga uri umusubscribe kuri Roy TV kuri YouTube Instagram na Facebook ugenda utwaye aya mafaranga 10,000 ariko ninasanga uri umusabone hamwe gusa ugenda utwaye 5,000 bisaba rero wewe none uri umusabone wa Roy TV ayo ndayatwara mbo mugabo ndi umusabone kuri YouTube honyene. Uri umusabone wa Roy TV? Yego. Yakwe? Yego. Uri umufanzi wacu? Yego cyane. Saba za telefone turabe muri YouTube kuri umusabone. My lovers ngira mwavyiboneye yuko ari umwabone wacu kuri YouTube aradukurikirana vraiment reka tumuhereze icya kabiri cya amafaranga bivanye nuko atari umwabone kuri Facebook no kuri Instagram ariko ucugenda ugire na Facebook na Instagram sivyo zana rero 5,000 utwaraya nanje mpeze 5,000 sivyo mwayibonye rero nuko bimeze alors fois prochaine wowe utaragira sabone kandi ugumu dukurikirana gira sabone wiyabone kuri page yacu ya YouTube ni Roy TV Facebook na Instagram ubu nta kwizi nimwe zandakora ico kibazo kitarimo kandi ubu ngiye kuzanzana 20,000 30,000 50,000 usanze uri mu abone uzogenda uyatwaye nuko rero bimeze none urafise umukunzi mbo yego ndamufise muramutse none Salut ma chérie, ça va? Chérie wawe yitwa gute? Yitwa Roberta. Roberta? Yego. Mwibutse ko umukunda? Roberta asanzwe abizi ko ndamukunda sinokwirirwa ndabimubwiye akarabizi. Hi, I love you. Roberta urakunzwe. Hi, we love you. Okay, merci beaucoup. Urakoze cyane ugira umunsi mwiza na Robert agira umunsi mwiza. Merci ciao. Ciao. None uyumva gute kuba uronse 5,000 yo kunwa amazi kubera yo kuri umwabone n'abandi batari abona umva babwira iki mu mwanya? Mbo cyambere ndagyewe cyane kubera ko urabona yari nka surprise ariko nanje mva yo mu Kigobe nta kimwe narinzi je m'attendais pas nibaze ko bino byoba umva rero ni 5,000 novuga ya chance rero hashobora kuba abandi bako barabidukurikirana bataragira sabone babe barakagira kugira ngo aho muzogenda muraca na 5,000 kumbure bayicikane cyangwa bashikane 10,000 bo bazoce bagira n'ahandi nivyo no basaba ko urabona vraiment je ntabwo nari nabiteguye mu urabona aho ga chance ndakagize nico numva no bahanura abantu bose bazobona Bella Shaka ari muri quiz mumve yuko umwabone wese tuzohura azagenda twaye 20,000 gushika kuri 50,000 c'est ça mugire rero subscribe love them. So guys unampuye no mu petit frère bon c'est pas petit frère biologique mugabo ni petit frère mu mana ni sawa yego meze neza meze bon ko mwana mengo uri tayari cyane witwa nde? Uwimana Dani Joel no mutwakoranye na Dani Joel. So Dani Joel ngoma ndakubaza utubazo tune sivyo? Ijambo ry'Imana ritwigisha gukunda Imana yacu n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose n'inkomezi zacu zose sivyo? Kandi dukunde bagenzi bacu nkuko natwe twikunda sivyo? Nenda kubaze sivyo Dani? Wewe ufate ko je n'umugenzi wawe sivyo? Dukuye mu Imana
tugakuramo nawe we Dani tugakuramo naje umugenzi wawe ninde wundi muntu wokunda ukamuha ubuzima bwawe bukabubwi wiwe Mama. mama wawe Yego. ni wowe ubuzima bwawe bukabubwi wiwe Yego. sawa ikibazo cya kabiri ngomba mvuge iryungane urisubiremwo nawe nkuko je ngoma ndabivuge tizonye uzugize inzuzi tizonye uzugize inzuzi Tizongya uzigize inzuzi. tizonye uzugize inzuzi Tizongya uzigize inzuzi. oya ikibazo cya gatatu ikiro kimwe cy'ubufu Dani n'ikiro kimwe cy'amabuye ni cyahe ni kihe kiremereye Icamabuye. icyo kiremereye Yego. waramaze kubipima Yego. warabonye ko icyo kiremereye Sawa ntacyo bo ikibazo rero ngoma ndakubaza ubu nawe wavuye mwira wambaye ibirato bisa gute na jaune. Okay nenda kubaze Dani wowe urakoresha telefone urafite telefone wewe oya ya mukuru wanje uraniza uragutiza mukuru wawe none wowe uri umwabone wa Roy TV gusa mukuru wanje ni umwabone mukuru wawe ni wari umwabone none je uramaze kumbona kenshi mu biganiro none je nitwana Bella Bella sinibuka irindi ngira ikiganiro wambonye kiganiro jena kubonye ugumubaza uko nyene wambonye mbaza nyibutse ikibazo nawe narabajije mu byo nabajije kijya wambwiye cya gatatu iki ngo nimba ari cya mbere ngo nkunde ngo umuntu nuha ubuzima bwanje kandi ndakibajije ubunyene shaka icyo wabonye kuri TV kuri Roy TV apana icyo ubunyene icyo wabonye kuri Roy TV uri kurankurikirana apana ibyo ubunyene na kindi nibuka bisigura yuko utankurikiranye Dani nagume nakura agumye nda nega shaka kunda udakurikiranye ibyo sawa Dani numvise ko ukunda mama cyane sivyo muramutse mama rero mubwire yuko umukunda mama I love you mama Dani loves you mama Dani nanje I love you sawa rero Dani urakoze cyane umunsi mwiza uramutse mama na papa I love you mama I love you sawa umunsi mwiza yego urakoze so guys quiz yacu turayirangije byari biryoshye bon ngomba rero ntange inyishu za quiz yacu ikibazo cya mbere dukuyemwo Imana tugakuramo jewe tugakuramo n'umugenzi bisigura ko uwundi muntu yabasigaye no kunda nka ubuzima bwanje bwose bukabubwi wiwe n'umugabo wanje cyangwa se umugore wanje kubera ngo uzosiga so na nyoko ugende mubakane muri babiri n'abandi bose uzobasiga kubera uyo muntu mugende mubane bo ikibazo cya kabiri cyari cyo gusubiramo tizonye uzugize inzuzi nuko wategereza kubivuga haba jewe ibirato nambaye ni ibinyene nakantu nyene kaga surprise ukishura utarinze kuyumvira cyane hama ikiro cy'ubufu n'ikiro cy'amabuye birangana ibiro byose birangana nubwo ufata ikiro cy'amashashe ugashira n'ikindi kiro cy'iki byose birangana ikiro kiguma ari kimwe ego hama abataragira sabone mugende mugire subscribe ngoma ndabibibutsa murabona yuko hari abatwaye agakado bagenda batwaye 5000 kubera ko ari abone bacu bo kuri YouTube rero dukorera ni YouTube ni Instagram na Facebook hose ugende vraiment ugire sabone sivyo wiyabone iyabone na mudukurikirana utadukurikirana aho nyene bimenye wiyabone nitwahura azari kashi ziboneka nazo ari 5000 cyangwa 2000 so je vous aime kuri kamera ni Alpha wanje bikora neza cyane n'umukameramani wanje nemera gose Alpha big up brother que Dieu te bénisse ndabakunda ciao ciao